Mega Customer Center novuga hanini ko ari platform ishobora gufasha abantu bagurisha ibyabo kubagurishiriza ibyabo hamwe n'abantu bashaka ibintu bagura byoroshe batarinze gufata umwanya ngo bagiye kuraba ikintu hirya no hino bakagura baguriye kuri Mega Customer Center. Ico novuga ni isoko rya online. Okay. Wow, uno musi ubaye brand ambassador wa Mega Customer Center. Bari basanga barakuronshinze mu guno musi niho novuga ngo ibikorwa bisa n'ibitanguye nyezina mu gihe usanzwe unazwe n'ubundi mu gisata ca cinema nk'umwe mu bantu bariko barevoriwa neza ntibishobora kugusamaza bikarangira kimwe muri bibiri utariko uragikora neza. Novuga rero ahanini ivyo bintu bibiri birajana. Birajana kuko jewe ibikorwa by'iwanje nivyo vyatumye menya Mega Customer Center. Mega Customer Center irazi ivyo nkora. Kandi n'abankuriye mu gisata ca filme novuga ati abahagarariye ibikorwa by'iwanje Mega Customer Center barazi ivyikora. Rero igituma avuze ati ni ibintu bibiri bijana Mega Customer Center iradukeneye kugira dushobore kuyamamariza guhimiriza abene gihugu kubabwira ivyo Mega Customer Center ikora urumva rero yuko tuba dukenerani. Umugwi ndimwe wa MORIAH CHANNEL TV urakeneye Mega Customer Center kuko baraduha ibiraka. Hama Mega Customer Center nayo irakeneye MORIAH CHANNEL TV kugira iki tubafashe kwamamaza. Rero novuga yuko ari ibintu bibiri bigendana. Mu Burundi ibintu bijana online business biramaze kuhaza kateri gake mugabo uravye umugwi munini basa n'abantu batarabimenyera neza aho mbere womenga vyega abanyagisagara cyane ntabwo bamufise yuko business mwazanye mushobora gukorera mu gihombo kandi benga hari ibindi bihugu biza n'ibyamaze kubitahura mwari gushoramwo kumbure mu kunguka vyihuse ufatiye ku nyungu mushobora gukora mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Novuga kwico rero novuga yuko ahubwo abarundi bari barindiranye isoko rya online ari benshi kubera abarundi turakunda kubona utuntu two hakurya tukabona ati iki gihugu kirateye imbere kirafise amasoko alinye kiradandariza online ibintu nk'ivyo tukibaza ati mu Burundi ngira ivyo bintu ntivyohaba. Urumva yuko ari ikintu ahubwo bari banyotewe. Abarundi babanyotewe nabo yuko bogira isoko online bakaza baragura bakoresheje amatelefone yabo bakaza baragura batiriwe baravaho bari. Urumva ico kintu ni ikintu ciza cyane nabo nyene ntiboreka kucakira kandi ni ikintu coroshe kitanazimvye. Rero niyo mpamvu mbona yuko atagihombo Mega Customer Center izogira ahubwo izohungukira kubera ko ni ikintu abene gihugu bari barindiranye gishika. Hari yandi makampuni rimwe rimwe habaye nk'ibintu byo gutumako habaho guteba mbega mwebwe ntimugiye rimwe kugwa mu makosa nk'ayabandi bagwamwo bishitse mugateba nk'umuntu yagize komande hariho ishami umuntu azokwitura kugira atunganirizwe mu buryo bunyarutse. Mega Customer Center rero mu kintu duha service nini ya ihaba abakiriya babo nuko ikintu c'umwanya bo bagishize imbere. Icambere cyo baba bariko barabafasha ni kuganya umwanya. Nyambura umudandaza baba bariko bagufasha kuganya umwanya ntiwirirwe uratawa kuba ngo uri kurondera abagura ibintu vyawe ahubwo ukizane kuri iyo platform hama bazogishima bagure utiriwe urumva urarondeza hirya no hino. Hama n'abagura nabo nyene bafasha kuganya umwanya kubera ko urashobora kuzunguruka nko muri ville uri kurondera ikintu umwanya ugahera uri kurondera ikintu mugiye wakibonye kuri Mega Customer Center umwanya umva kuba ari moto kandi bakaca bagukora na livraison bakagushikanira aho uburi. Urumva yuko ikirafasha abantu kuganya umwanya. Rero sinibaza ko wakomanze boca bagutakariza uwo mwanya ngo urindire ikiringo kinini iyo kosa niryo haba kubera ko nabo baba bashaka bafashe abantu ku kintu c'umwanya. Rero ibintu vyo guteba muri Mega Customer Center ntibirimwo kubera ko nico inahimiriza cyane umwanya
namahera canke ni ikintu c'agaciro. Ego ako nako nyene murakagenderako akantu k'umwanya cyane. Okay, abarundi nyamwinshi n'abantu bamenyereye n'ubundi bigurira ibintu bakanabidandaza mu cyo twokwita local way canke traditional way canke uko bimaze igihe babikora kandi bikabashikira atankomanzi nimwe ihari. Ino Mega Customer Center nakaye kandi karusho izanye kadasanzwe gatuma umuntu yohe biriya nzira ya kera akayoboka ino nzira nshasha twovuga ngo igezweho. Nico nayiko ndavuga ni inzira cyane ikorera ku kintu c'umwanya. Ego ariko nk'akarorero n'abaciriyemwo abendabe ugiye nko kuri Kotebu mu isoko kugura ikintu gisanzwe gihari aho wowe uri hose nta munsi wose cyo gutwara utarakironka. Ariko ino nzira je ndiko ndumva ushobora gukomanda nk'ikintu maybe hagarara indwi zibiri kitaragushikira. Numva ko menga ino nzira muri ko muri tango ni yahagufi koresha umwanya ushobora kuba nini ufatiye mbere kuyahahora. Rero ikintu ifasha abantu ni nk'abagiye abantu usanga badafise umwanya wo kuja kuirwa ngo baragiye mu isoko ngo bagiye kurondera ikintu canke ngo barumva bafasha kugabanya ayo makurse yo kugenda ahantu ugiye kurondera ikintu kanaka. Ayo makurse ni igabanya. Ego bikakigusanza huri. Ego kuco mengo bijanye n'uburyo bica vyiyongera ahubwo biragabanuka kubera iyo course uza kugira iraza kugutwara dépense ya déplacement. Rero novuga yuko ni isoko riteye imbere ahanini tora tubibona canke tuvyumva mu mapeyi ari develope barakorera kuri ico kintu cyane c'amasoko online kubera ikibazi inyungu zo kudatakaza umwanya canke zo kuguma uri kuragenda ngo ngiye mu makose nibi. Umuntu rero baravye amaze kano kanya kabakurikirana kuri Diko Entertainment neza na neza akeneye ibintu byanyu abironderere hehe akeneye amakuru yagutse n'uburyo byose byogenda abasange. Navuze yuko ari platform uragenda ku iyo platform yitwa store-megacc.com hama urashobora kubona byose ivyo dukora ndetse n'amaproduit yoba ariko muri uwo mwanya ibishobora kuboneka n'ico ushaka ubu ugiye kurondera ko ukakibona hama ukaheza ukagira iyo asha canke naho ushaka ari nk'umufournisseur ashaka kudandaza ibintu vyiwe arashobora kurondera agaca ku iyi platform akabandikira canke agakontakta inimero ego ziba ziriko. Okay kabisa. Brand ambassador wa Mega Customer Center ASTA Pisco tugushimira cyane. Nakoze cyane Diko Entertainment. Diko Entertainment.